Mwaramutse abandi mwiriwe. Kuva hadutse indiyane za politike mu Burundi, indiyane zaturutse ku kiringo cya gatatu umuhisi president Nkurunziza yashatse kwihagira abanje guhonyanga amategeko, amashirahamwe menshi adakiranira ivyicaro muri politike yarahuye n'ibibazo, abayarongoye barangazwa, mbere bamwe muri abo bashirwa ko imitahe mpuzamakungu bongera bacirirwa imanza zo kunyagwa utwabo no gufungwa uwo guherayo. Ubutegetsi bwa CNDD nubwo bw'ababurabuje amashirahamwe yarabandanije akorera mu buhungiro inyuma y'imyaka 10 irenga bakora, mbega none nubwo mubo bafasha harimwe abarundi agahombo nakahe ku gihugu, kazoza kayo mashirahamwe nakahe, ingufu n'ishaka zo kubandanya ibikorwa mu buhungiro bazikurahe, mbega ho bazosubira gukorera mu Burundi ryari biciye mu nzira iyahe? Muri kino kiganiro Focode yashimye kugaruka ku karoro k'ibikorwa by'ishirahamwe ry'ikigo Maison Shalom yabandanirije mu buhungiro n'agahombo abarundi bariko baragira kuva abarirongoye bangajwe. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice akaba ari nabagiye kwakira abatumire. Alice mwiriwe n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko baradukurikirana. Uno munsi nkuko bivuze turakuba dufise abatumire babiri. Umutumire wa mbere ni Margarita Barankitse arongoye Maison Shalom, akaba mbere nawe yayishinze. Mufasoni Barankitse, mwaramutse kandi kaze muri kino kiganiro. Mwaramutse neza Alice, mwaramutse nabo namwebwe mwese mwasidukanye niyonka kugira tuganire iby'igihugu cyatwibarutse. N'umunsi murakoze cyane. Murakoze cyane. Umutumira agira kabiri ni Pacifique Nazwe arongoye ishiramwe Focode. Pacifique Nazwe turabaramukije kandi tubahaye nikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije Alice na Gilbert, ndaramukije kandi uwo tuza gusangira ikiganiro Mupfasoni Margarita Barankitse, ndaramukije abariko baratwumviriza bose n'abazokumviriza kino kiganiro. Murakoze cyane. Nkuko twama tubigenza rero muri bino biganiro kiza kuba gifise ibice bitatu. Mu gice ca mbere ni abatumire bacu baza kugira ico bashikirije kuri kino kibazo two turavugana kuri no munsi kijanye n'ishirahamwe Maison Shalom ryahavuye rikabandaniza mu buhungiro imbere y'ingorane zabaye mu gihugu mu mwaka wa 2015. Mu gice ca kabiri abariko baradukurikirana aho bari hose abavyifuza barashobora gusaba ijambo bakabaza ibibazo batumire canke bagashobora guterera muri kino kiganiro. Mu gice ca gatatu ari naco ca nyuma tuza kuvugana ku cokogwa wo gikora n'ingene cokogwa. Ikiganiro rero muri ko mabikurikirana ikibiriraho ku muhora X wahoze ari Twitter wa Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu biga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikira. Mu ikiganiro kaza kuba gihagarakiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Mukanyisase turinjira mu kiganiro nyezina Gilbert Niyungeko. Alice Hakizimana ni Gilbert Niyonkuru. Akabazo ka mbere ngiye gatumbereza kuri Margarita Barankitse. Uno munsi kumbure mu bariko baradukurikira hariho abarutse vuba bumva Maison Shalom kwizina mugabo batazi cyari cyo. Uno munsi kuba tabamenye canke kubamenye igizina Maison Shalom mwaramaze komogwa mugahonga igihugu. Maison Shalom niki ikora iki igezehe uno munsi? Murakoze cyane Gilbert, ndanezerewe cyane gusubira kuganira na wewe, kuganira kandi nuwo twasangiye urugamba Pacifique, kandi nibaza ngo Maison Shalom n'abarutse vuba bahora banyumva kenshi n'abandi benshi baraciye no muri ico kigo Maison Shalom. Maison Shalom novuga ngira nsubiremwo abarundi benshi bazi ko nahagurutse nkagira irerero ry'imfuvyi, ngira nsubiriremwe abantu baze kumaza ivyirerero ry'imfuvyi. Nahagurutse kuko ibara ryari riguye mu 1993 muri Gitugutu itariki 24. Jewe narahunze itariki 22 Gitugutu ndava ku murambi wa Nyibarutse Inyamutobo, mpungana abana nari nsanzwe ndeze abana 7. Mpunga nk'abandi barundi bose, mpunze ubwicanyi kuko nari nabuze najewe mu muryango iwacu. Ndatinya nk'abandi barundi ndonderaho nja kwinyegeza, nibaza ko hahezagiye
kuko hari mu kigo c'umwepiskopi wa diocese ya Ruyigi. Ngenda njanye n'abo bana mugabo ndahura n'abandi bariko barahunga nkanje. Ndaza ndababwira nti reka ko ibara ryaguye nukuri twerekane ko turabavyeyi, ko turi kandi imbere yuko tuba abarundi turi abantu kandi ubwoko bwacu sibwo buhambaye. Ubwoko buhambaye nubwo kwitwa umuvyeyi, ubyo kwitwa umukirisu. Nabona ko abo duhunganye bari abakirisu benshi, harimo bake baba musulman. Ndafata rero ndagenda njana nabo bantu bose muri eveshe, ibara riragwa kandi itariki 23 mbona ama helicopter yari yajava Igitega, aba imyotsi myinshi mu mitumba ihanamiye vile igisagara ca Ruyigi. Mbona abantu barahunze ari benshi, mbona hari abakomeretse bari kuri stade. Ndavuga nti reka tugume twerekana ubuvyeyi, ubuntu n'ubukirisu. Ndaja kugemurira ko nakora mu kigo c'umwepiskopi, ndabwira economy general umupatiri zani ivyo kujya tuje kugaburira abacitse ku rucumu bari kuri stade. Niko kugenda rero kuri stade ndabona abantu benshi bakomeretse bavuye mu yandi makomine yo mu Ruyigi. Ku mugoroba w'itariki 23 haraba ikintu ubona ubwoba mu Ruyigi, abandi bicana, abandi bafata imigano, abandi bafata imipanga. Ndavuga ntibishoboka. Ndabwira abasaserdoti twari turi kumwaho, genda murabe ngene mwubangurukanya kuko ibara ririko riraba. Ndabwira hariho komanda wa district nawe yari yagiye mu Rusengo gutabara. Ndahava ndamubwira none ko mwatwaye abantu muraja kubagarukana, hari abafonctionnaire bari batwaye ngo bababaze ivyabaye mu mitumba kubera hari iryo njyane nyene y'abahutu n'abatutsi. Niho yabazana yabagarukana ku mugoroba wa 23 hari kuwa gatandatu, sishobora kuvyibagira. Aragarukana muri eveshe mugambo naba batwaye amasaha, babatwaye ibintu. Ndavuga mbega none ivyo bintu mwabibatwariye iki? Urazi rero jewe bamwe banyagiriza uko nita imbere. Urumva aho urabona naramusi agasekretari gatoyi kumwepiskopi, mugana nabona ko tutegerezwa kuvuga iyo hariko ararenganywa. Sinaraba ko nari nabuze abantu barenga 60 mu muryango ngomba kuvuga mvukamwo, ari basenge, ari badata wacu, ari bavyaranje. Kandi sigi naho twabuze nitwoca twitiranya ko abahutu bose batwiciye uko abatwari kumwe. None reka turabe ingene twofatana mu gutangura rero iyo mezo Shalom sije nayitanguye kuko itariki 24 mu gitondo kuwa Mungu saa 3 niho nabona abantu baje ngo baje kwihora, barambwira ko twanyegeje abicanye. Bambwira oya, aba bantu turi kumwe kuva kuwa 4 nabo bagiye, nabo nyene bahunze nka. Niko rero novuga wiki kumbuha bakambuza gusubira kuvuga. Nababwira oya, ni kuwa Mungu ubukristo burambuza kutagwanira ikiremwa muntu, ubuzima urahezagiye ni mu gukora ko ngo nume. Niho bahava rero basuka ko umucanwa aho twari turi, bariyicarira abo bantu. Ico rero kigomezo Shalom mu nyuma ku mugoroba nko mu masaa 3 mu masaa 9 yo ku mugoroba niho uwo mwotsa iyo mivyimba. Mugabo nari nashoboye guhera abana, ndanyegeza abana 25. Rero bamwe indwi sinari nabatoye iyo bari sanga binyegeje mu sakrisiya. Urumva rero barabana 32 bose kwisi ndababaza abana. Urabona muravanze ubwoko. Mwebwe ni mwebwe nzeye ko muzohanagura amosozi iki gihugu cacu nikibe citwa icabahutu canke icabatutsi, muga kizobe icabarundi.
hanyuma arambaza ati none tuja hehe hari iyo mivyimba muri veshe akana gatoyi kitwa Fabrice kari gafise imyaka 6 karambwira ati reka tuje kubaza wa mudagi mukundana ahari ko yotunyegeza nuko rero nagiye kuri uwo mudagi numugabo ncamitana n'abandi uwo mudagi aratubera imfura nzima nukuri araduha indaro mugabo bukeye ibara riragwa bakaguma bazana abantu bakomeretse mva kuri abo 32 kuri uwo mudagi abantu bose bakaguma baza bahungira babada wa mudagi n'abandi badagi bakora mu ruyigi baca baragenda helicopter iraza kwatora jewe nsigarana nabo bana muri ako kangaratete ntazi ico ndi bukore nahamaze rero kugira igituma ngomba gusigurira abana nabo namwebwe mu nyumva sinatanguye ikintu iyo bavuze ngo fondatrice nibaza ngo nabana babaye fondateur w'ico ciyumviye twamaze amezi ndwi kuri uwo mudagi mva ku bana 32 bavangira abana 400 niko kugenda rero kubaza umwepiskopi nakorera namubwira mbega wo ushobora kuduhari rya shure ryasambutse ntazanamwo bajya abana bose bambwira ati none hajya hano nta madirisha ariko harimo ibyo basambuye kubera ingwano nyene iryabara ryagwa haciye amezi ndwi none urahinjira turahakubura tumaze kuhakubura rero ndiko nabwira abana baguma baririmba kakaririmbo shalom babwira iyi nzu yacu tuzoyitanguye abana ko yere ngo reka tuyite maison shalom urumva rero nabana bayize maison shalom nababwira muri ngaha muzoba urugwaruka rushasha muzo kwanga mwankugwango ntiyazogira uwundi mwana asubira gukomereka nkuko mwakomeretse asubira kubura abavyeyi nkuko mwababuze mube mufatane mu sinarinzi rero ko ingwano yo mu Burundi izo massacre zizohaba zihindukamwo novuga ngo iki une guerre civile mva kuri abo bana nkaguma nakira bava rero iraba abantu barambaza ati none uri kurakora iki jewe ndiko ndagwana kugira ngo ntihagire umwana azonsonzana ntihagire umwana azonyangarana azonkomerekana azonsonzana azombana imfuvyi ikigo rero maison shalom mu byumve cyavutse kugira ntihagire umwana n'umwe asubira kuba imfuvyi kubera urwango murambabarira ko nafashe umwanya munini kugira mu byumve mumenye iyo byaje biva si jewe nahagurutse n'abana natoye bahagurutse bagafatana mu nda umufasoni barankitse ngira tukiraho nyene kugira ngo abantu batahure ingene mwatanguye ico gikorwa mu Ruyigi ico gihe n'ivyari byoroshe jewe ndi mubabonye muri eveshe ico gihe bitameze neza uko nari mvuye mu kurise mu Musengo ico gihe n'ivyari byoroshe byaragaragara ko mu igihugu menga cagwe ko nubwira kabiri ibintu biragoye abantu bariko baricana umuntu no musa ariyumvira ati muri ico gihe izo nguvu mwebwe mwazikuye hehe kugira ngo murengere ivyo byari ko biraba mushobore kwegeranya abo bana mushobore kumva ko mushobora kubashira ahantu umwo bakingira izo nguvu ndazikesha mama Teresa yandeze Rukristo kuko murabizi sinabonye papa yapfuye ndi mutoyi cyane rero iki inguvu namandonka nizuko munzu iwacu mama yama misi yose ambwira ko turabakirisu ko twese tuvukana ko ntihagire wo tunena murabizi bimwe by'ukubona nkuba batwa baje gushora ingono iwanyu baca babagaburira ukwabo je nakuze nukuri abantu benshi baza ego bukirisu nukuba narizera Bible narabaye irude imyaka 3 byaramfashije kugumana uko kwemera no kumenya ko ari Imana iduha ingufu zo gukora ivyiza rero indero haziko abavyeyi banyumva ico muzobwira umwana
kumbure sinzi akabazo Margarita Barankitse agize mugabo murumva yuko ngira aragaruka mu kanya. Pacifique nahazwe ngira mbere yuko turonka magi kandi ngira mwamwumvise avuga yuko icyatumye atanguza ishyira hamwe harimo ukugwanya ugwanko ariko yahavuye yo mugwa mu gihugu. Mwebwe musanzwe muri mu mashira hamwe ikigo Mezo Shalom kubwanyu gitandukaniye he n'ayandi mashira hamwe nicahe mubona gikora kuruta abandi mwese? Kiragoye kwishura ikibazo mubajije kuvuga ati nikihe bakora kurusha abandi ico kumbure kiragoye ariko ico nshobora kuvuga ko nuko igikorwa cyaba ari igikorwa kidasanzwe n'uyu mukenyezi dufise Margarita Barankitse ari tunga rikomeye ry'u Burundi sindi n'uwa mbere bivuze ari mu buhungiro yarungitswe n'intwaro ya Nkurunziza yatwirukanye twese yamusize ko mwamaze kubivuga umutahe imanza bamuciriye zo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa ivyiwe byose byashira hamwe rigafutwa ariko ndababwire ko president Nkurunziza ari we nyene yamwise ngo mama national ico sinzi ko benshi bacibuka iyo tunarikoresheje iryo zina abantu bahora bo muri CNDD-FDD nyene batangaruka mengo ni twebwe tubizanye ariko ntihenze umenga hari muri 2012 umwaka Nkurunziza muha agashimwe yongera aramuha passeport diplomatique abari naho amwita iryo zina rya mama national. Umuravye kumburengira ni agaruka araza gusubira yongereze intahe yiwe umusanga uko yabaye kuva mu buto yari afise ako kantu yisangije bwa mbere kakantu ko gushobora kurengera amoko bidasanzwe bifiswe na bose akagira n'akandi kukwama yanka karenganyo ahantu hose akabonye kandi akubaka kuvuga ukuri ataravye ingaruka biza kumugirira. Ivyo jewe ndamaze kumviriza intahe ziwe nyinshi hari igitabo ciwe nasomye kivuga ubuzima bwiwe aho wumva akiri muto cyane mu myaka ntihenze umengane muri 83 akiri muto aronsa akazi akaja kwigisha ku ishure ryisumbuye ryari mu Ruyigi umenga gitwa Lycée Notre Dame de la Joie hamwe n'abandi nihenze baraza kunkosora hanyuma yigisha kuri iryo shure ubwa mbere bwo ngene aza gufata hari umwana mutoyi wa mbere ngo yari ipfuvyi yakiriye camugira umwana wiwe n'umuntu hazwi Dr Kurowe arazwi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yavuze ko ico gihe kubera ko mu vyakora yari mwigisha akongera akakwa kumera nk'umuhakadreze abona umwana ngo mu mwaka w'indwi ariko ararira yinyegeje aja kumurondera aramuhamagara mubaza igituma ariko ararira umwana amubwira ko yabuze nyina amubwira kandi ko se bamwishira indwi na kabiri hanyuma amubwira ko izindi nshuti nka zose afise zahungiye muri Tanzania yumva ko ari umwana atagira yaba niyaje atacasigaranye mu gihe abuze nyina camubwira ati kuva uyu munsi ngiye kugufata nk'umwana wanje kandi arabikora yongera mutwara muhiri wabo byose nko kuyibara umwana wiwe yongera akavuga ko kuri iryo shure yigisha ko abo mu 2023 yabonye ingene abana bahejeje igice ca mbere c'amashure yisumbuye ngo ingene baboriyanta baja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye akavuga ko yabona ko hariho akarenganyo gakorwa ku bana b'abahutu naho bo babaza ubwenge akabona bo amashure baca batomberezamwo acaravyiyamiriza avyiyamirije vyongera koko mu vyigwa vya civisme avuga ko hariho ibintu vyigishwa muri civisme atemera kuko iyo myaka murazi hatwara president Bagaza hacigiye gitakuye president Micombero rero mu vyigisha vya civisme ugasanga intwaro umenga ishaka kwisigura ko ariyo nziza yakuye iyindi ntwaro mbi ugasanga ni vyigwa umenga biratukana nkuko tubibona no munsi mu Burundi aho gukunda igihugu umenga no gutuka bamwe mu Barundi rero akavuga ati jewe singiye kwigisha ibitutsi sindavyemera ivyo bintu byo kwigisha ibitutsi ushaka kwigisha abantu gukunda igihugu ntubigisha gutuka abandi Barundi ivyo vyatumye aca hagarikwa mu kazi aravuga ingene bamuhaye cotation y'ubusa muri patriotisme hanyuma aramara igihe takaza afise aranaburana mu nyuma aratsinda leta mu 1986 uca wumva ari umuntu yamye amezuko nka wa mwana yavuga yaciye yakira yari umwana yerekanye ibintu bari batandukaniye ko yari umwana w'Ibururi mba mu Ruyigi yari umwana w'umuhutukazi ndumututsikazi yari umwana w'umuporoti ndumukatolika yerekana ko bari bafite byinshi batandukaniye ko mugabo akagira izo mpuwe gusa z'umuntu agowe kavuga tuyungiye kumugira
umwana wanje giye ariko atubwiye byo 1993 wumva bimeze kwa kundi nyene agwanira bose yakira abahutu yakira abatutsi yakira abana bo mu migwi yose kumbure ngira hatari bwagere n'ingene byageze naho habaho kuja kuburana mu masentare aragenda gusurira imiryango yabo bishwe agiye kubasurira ko yavuze ati jewe bateye imbona baje kwica abantu niho narabiboneye n'amaso yanje ni nakana narababona agenda muri sentare gusura aravuga abaje kwica abo bantu rero acavuga ati ubusubuhemu noneho busanzwe uraza kwagiriza abatutsi nkaho ukabagiriza ko aribo bisha abahutu kandi ibyo ukabikora uzi abahutu nabo bari batenya biwanyu yamaze kubivuga ingene yabuze abantu benshi cyane mu muryango wiwe mu 1993 ivyo byarahatswe kumukwegera inshuro nyinshi yarahatswe kwicwa rero kumva muri ivyo bihe yaranswe mu ntwari kurikira naho nyene ntiyorohewe aravuga inshuro nyinshi cyane ingene mu ntwaro ya SNDFTD vyago yagirana na buramatari yari mu Ruyigi vyago vyahavuye noneho bishika ngaha muri 2015 akahava agahunga ico kubwanje mbona muri uyu muntu ingabire kubwanje mbona ikomeye gose nuko kuntu nahaca mu bintu bigoye gute adahera aca asubira kivyukiranya ari n'ijambo nkunda yigeze ko kwandika abandika muri Bezo Sharo ati gihe baduhamba ntibamenye ko turi imbuto basanga iyo badutaye hose turamera umuravye ivyo yakora mu Burundi kamuraba ivyo ariko arakora mu buhungiro usanga umenga nta kimwe cyahindutse ahageze hose aramera akama imbuto zidasanzwe ku gihugu rero nico numva novuga kuri no mukegezi mbona je kidasanzwe izo nguvu ko kurinda ko kubaka kuvuga ukuri kurengera ibijyanisha abarundi bose ni tunga twategezwa kurima rikaba igigishwa abana bose mu Burundi. Ego Margarita barankitse ndabona mwagarutse ku murongo kumbure ko mwari ko munishura mugenzanje Alice Yakizimana imbere yuko bigorana hanyuma mukava ku murongo uno munsi kumbure dutereye imbere nerekeje hano kure kuva mu Ruyigi urira amakamyo ya ngeri atwaye imifuko tukarara ku bubaraza imwaro bagapakurura yaramperekeje aranshikana kuri lycée icyo gihe yitwa Lycée Clarté Notre Dame amaze kugenda yambwiye ati mwana ntuzokwibagire ko ufise banyoko wawe babiri amadasuku ufise banyoko jewe ko nzi ko ufise Tereza wenyene hari uwundi mfise ati burya Uburundi n'umuvyeyi wawe buraguha izina n'abantu bakubonye baramenya ko ufise aho uturuka icambere nabuze bavyumve namwebwe mwese mukurikira umuntu bambuye igihugu abakugize ubusa naco naho woba ego ni byiza kugenda gukorera mu bindi bihugu mugabuze ati ndafise aho mvuka igihugu canyibarutse ugataha ushaka uwo munsi ugashaka ugakora mu Bubiligi mugabo igihe ushatse gutaha ugataha ubu rero ico banyambuye cambere nukungira impunzi murazi kuba impunzi ni ikintu nawo cishuriza uwundi muntu baranyambuye rero umuvyeyi wanje Burundi ikindi banyambuye mugabo bamburanye n'abandi novuga kibagize imfuvyi nukubona ibintu byose nari nashatse ko atamwana yonsonzana atamwana yondembana atamwana yonyangarana atamwana novuga ngo ikiyonjujutana naje kwishura ivyo bintu bakavyihagira bakavyaka abari babigenewe yaba bari babitoye mugabo izo mfuvyi zikaguma zironka ry'amazu murabona nk'amazu tubakiye abana inyamutobo ko n'abayabaka iryo tongo sigabo nitongo ry'abavyeyi banje ayo mahera sayo bamaye ngo nubake iyo izo nzu z'abana iyo mirima barima bagashobora gufungura si iyo leta y'u Burundi yari yamaye ni mirima gitongo ry'abavyeyi niragi ry'abavyeyi banje mugabo no munsi ntihagire mwana ashobora kuba muri ayo mazu bakabangaza bakababuza bakabasondesha bakaba impunzi hanyuma bijya bitaro byari bigenewe abantu bose bakaza ibitaro bapfuye bakugurura bakabibuza abarundi bagapfa bakabura ubaramira bakabura ibitaro byiza
bacamo ishure école paramédicale nziza bakayisambura bakiba ibintu byose ahantu hose ibintu byose byari biteye igomwe bakahagira umusaka ibyo bintu rero nama ndiko ndabivuga bakaca bavuga ngo ndiko ndagumura abantu ntibavyatse izina rya Maragarita Barangitse kuko aho ndi jewe sindari ubusa na rimwe aho ndi ndashobora kwivuza aho ndi ico nkenera ndashobora kukironka muganga kironka iyo ntuntu yo kubona Uburundi bwaracitse umusaka aho intara navukamo n'ahandi hose nari nubatse ni Bujumbura murabibona ijya Amani House n'Ingozi no mu Cankuzo no mu Giharo ahantu hose kubona barabinyaze bene byo abarundi ivyo bintu ni bintu twese unyumva teza guhaguruka ayo mashure babujije ko abana biga dutegerezwa kugwanira ku gateka nitwigere na rimwe tunuma kumwe nababwira ni Izayi yaravuze muri Bibiliya murabisoma ati sinzoceceka sinzonuma gushikaho Yerusalemu ironka amahoro ndanezerewe ndabashimiye mwebwe mwateguye vokode yateguye iki kiganiro nico kwikubita gashi nta numwe ategerezwa kugira sindabibazwa umuvyeyi wacu Burundi uriko burambara ibara baratwangaje baratucikishije abaja buramboga kandi murabizi ko mari mwavuze ngo sindi umuja umwepiskopi Musenyeri nta mwana w'Igitega uyagiye mu buruhuko yaravuze ati Barundi nimwemere kubabaja none uno munsi haraciye imyaka 10 batubwira baja mugabo tuguma turaba ngo kumbure biraza kubavira niduhagurukire rimwe ngo dufatane mu nda twanke kuba ibicibwa mu makuru nivyo nashaka kubabwira Ego Margarita Barankitse kumbure abaca mu Ruyigi babona ivyo babanyaze nkuko muvuze ko babanyaze ntibazi iyo mugeze uno munsi kigo Maison Shalom kigeze gikorera he mbega cyo bacaratembere gusumba canke gikora ibiruta ivyo cyakora kiri mu Burundi sinogereranya ko ivyo nakoze ejo bundi muri BBC navuze ni Maison Shalom sajya matafari Maison Shalom s'amafaranga batwaye si microfinance batwaye si cinema sajya mahoteli sajya mazu ni message rero uko Pacifique yagiye aravuga ati twangaje baraduhamba mugabo bibagira ko turi imbuto zimera no kuvuga ko igihe nabishura sinahagurutse ngo nubake ibintu nahagurutse ngo nubake ubuntu ubwo buntu rero n'ubwo rukundo bifatanye na kimwe kikubuza gutera imbere ishitse mu Rwanda narabonye amagorwa gahinda ibibondo abakiri bato abo bapfasoni bago ndaheza ndavuga nti sinzonuma reka ngende kubavugira ngira Imana rero abo twakoranye kera mu Burundi nibigeze bambeba yababara babiriga bari Luxembourgeois abo bose abaraba inshuti za Maison Shalom bace bahagurukana niyonka baravuga ati reka tubafashe naho batari bumfashe nk'ivyo nari naronse mu Ruyigi nashobora kwigisha abana benshi cyane kuko nari mfise uburyo amafaranga ubu nukuderenganya ngiye mboneraho mbere n'abarundi ngo ndabatera kamo ko murabona narubatse byinshi imahama ego turubaka restaurant ndagura amahectare abantu bashobore kurima turigisha kera mu 2016 nashoboye kuronka miliyoni y'amadolari ndarungika abana kwiga mu ntuze mu ishuri mugabo ubu murabona ngene isi iriko iramera bakatwara amafaranga tukabura ngene abana bashobora kwiga nk'imahama murazi ko muri Kirehe
baba bambere misi yose ku bantu baraba kubera impunzi kubera imahama kumbure ko Margarita barankitse ngira bose ntibazi u Rwanda aho muri ko muravuga nibaza ko ari mu gihugu cy'u Rwanda muri Kirehe n'amahanga rero muri Kirehe nari nagerageje hamwe baba bambere iyo bagize cya kibazo ca leta mugabo ubu singironka uburyo bwo gushobora kurihira ngo bagire kaminuza kuko abambere narabarungitse mu Bufaransa hariho n'abagiye muri Etats-Unis hariho abashoboye kugenda mu Butaliyano mugabo ubu biragoye ko ijwi rya Margarita barankitse risuye kugenda sinzi impamvu sinzi ko muri ko muratwumva Margarita barankitse je ndabumva ubu naga ego mubandanye ijwi ryari rigiye mu kanya ego urumva rero sishobora kuronka ngo nshobore kubaka ibitaro ngivyo nari nubatse mu Ruhigi nubaka sinema nubaka piscine nubaka amaresitora narubatse resitora imwe imahama ngo ngira imirima amahegitari nabise amahegitari menshi mu Ruhigi arenga 40 turimamwo ibintu tugashobora kubishora tukagira koperative ubu biragoye mugabo ivyo urukundo rero muzosome kijya gitabo hari igitabo giheruka gusohoka ari umwigisha wa kaminuza uwo muri University Duke University yo muri Caroline yo mu Buraruko yanditse ngo love made me an inventor urukundo rero ndabibabwira uhagurutse gutuma wiyumvira ingene wosubiza agateka ubwo rukundo rukomoka mu mutima w'Imana niruzo ega ivyo nubaka si byinshi ngivyo nubatse mu Ruhigi mugabo ivyo ndiko ndubaka uno munsi bishimikiye novuga ngo iki byaranyigishije nagize experience y'ibintu ntazo ntegerezwa kugira nkakwira amakungu kubivuga n'ubu kwemera ngo nze kuvuga nuko ngomba kubakarura ngo namwe muhagurukane n'iyonga maze badutangarire si ibyo ndiko nakora mu Rwanda ni ibintu by'ibitangaza kubera urukundo kubera naho babinyatse naho nashitse mu Rwanda mvuye Luxembourg ico gihe mu 2015 ndacibuka n'itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu ninjiye mu ikambi y'imahama hirya mu buseruko bw'u Rwanda navuze nti sinzonuma ndagiye ndasubiye inyuma ndayarondere nkore ivyo nshoboye nk'akanyoni k'inuma rukolibri bayibajije ati ivyo uri kurakora wowe nibiki uvuze ati jewe ngora ivyo mbambije nanje ndababwiye ivyo ndiko ndakora sinzosinzira ntabishikanye gushikaho ninashika imbere ya Petero Mweranda ambajije ati wakoze ikimvuga naragerageje nivyo ndiko ndagerageza rero ngubwo rukundo rusamirane ntihagire umuntu apfa kubera ubwoko bwiwe cyangwa uwundi apfa kubera inzara ari abandi bapfuye kuko bariye byinshi Ego Pacifique ndazwe turumvise umufasori Magi ubutwari yagize nyene yabandanije agwana cyo kimwe na bamwe mu bandi bari mu mashirahamwe ndaharanira inyungu za politike kugira ngo byaba ivy'abana canke ivy'agatakazi na muntu bibandanye naho bitoroshe gukorera mu buhungiro ariko tukaruza ikibazo c'umfasoni barankitse Margarita mwavuze cyane namwebwe kuvyo yakoze ku butwari bwiwe ico umuntu ashobora kwibaza no munsi nuko mu gihe kimwe ntwaro ya CNDD-FDD bagishika nabo nyene bemeza neza ko ivyo ariko arakora ari bikora inka ariko arafasha igihugu ariko no munsi bakaba baramwomoye mbega iyo mpinduka mwebwe mu yisiguro nki kubona n'ivyo yarashize yubatse agashyamwa abana bavugwa ku butandukanye ariko intwaro ikabisambura ikamwomora ivyo mwebwe mu biha isiguro nki iryo hinduka ry'ubutegetsi kimwe mu bintu hari ikintu nigeze gukunda cyane cyavuzwe mu kindi kiganiro ngaha cyavuzwe na Leonidas Hatungimana niho yavuze ati igihe twebwe tugenda kugwana muri CNDD-FDD twagiye kugwana tuvuga ko dushaka kwikura kw'intwaro y'abatutsi ico gihe atariko ntabwo twagiye twateguye ingene igihugu tuzogitwara rero ati twibaza ko duhinduye ubutegetsi tukirukana abo tubona kumenga bari bagoranye ko ibintu bizoba bigiye ku murongo
yamara kuba tutabyiteguriye twisanze tuhagera tukabura iyo tuva niyo tuja dusanga na twebwe ntituzi ibyo twaje gukora ivyo ari byo mu mwanya muto cyane abasendetede bisanze ariko barakora ivyo bibaza ko bari baragwanije bisanze n'uyu munsi ubumvirije ingene basigura aho igihugu kigeze bagerageza kubandanya bavuga ca kindi Leonidas yavuze ko bagiye kurwanira babandanya kuvuga gusa ngo za ntwaro za kera zaragiye mugabo ntibagenda ku mu ntima cyangwa bavuga ati izo ntwaro za kera zarakoze kiniki kuko bakivuze basanga ari byo nyene bariko baragira canke bakora ibisumba n'ivyo izo ntwaro zari kuzirakora nabi basanga n'ivyo izo ntwaro zarasigiye bariko barabisambura byose bariko baravyonona rero Margarita Barankitse baramukunda bakiri ku rugamba bamwumva nk'umuntu ashobora gutahura bose mu mwanya bamwe babita ibicibwa bakabafata ko ari abantu mu mwanya bamwe bahakwa kubafata nk'ibikoko bakavuga ati nabavukanye banje nabajya akakira imiryango yabo akakira abana babo hari bamwe bari ku rugamba abana babo bari kwa Magi Barankitse rero uwo muvyeyi yabakoreye ivyo muri uwo mwanya yari mwiza cyane mugabo bamaze gushikira ubutegetsi hababa ko ibintu bibiri bikomeye kimwe no gukunda inda no bukunzi bw'inda burengeje muri bwa bukunzi bw'inda bakaca batera bipfuza na vya bindi Margarita Barankitse ariko arakora bakipfuza kubimunyaga muri yo ntahe yiwe je nakurikiye no ngaha murashobora kuca mukimubaza aravuga nko ku rupfu w'umufaransa kazi Agnès Diri agasigura ivyo yari yubatse ivyo yagira yugurure ibitaro hanyuma abatwara mu Ruyigi ico gihe nabo akaba arafise uwundi mugambi w'imfashanyo bibaza ko yohabiza bakubaka ibitaro ivuye mu Bugiriki bakibaza ko kumbure ayo mafaranga bazoshobora kuyajya rero bakagira bati Margarita Barankitse akubaka ibitaro bikomeye amwe yandi ntituzoyaronka umva yantumbero yo gutwara ibintu wa mwina udasanzwe uranga abantu batwara igihugu uyu munsi nivyo byaciye bibatera biyumva bashaka gusahura biyumva umwanya muto bashaka gusa hariho basanze batwaye kera batunze agira bati tutaza kuronka bijya bintu vuba bwango kubironka ni gute mushahara basanga bwa bundi bibaza ngo abategetsi mu Burundi bahembwa menshi basanga imishahara nyimito cyane basanga iyo mishahara ritanga bijya bintu byose tuba tubona agira bati nta yindi nzira dufise yuko bironka atari ukuvyiba aho twumva hose ho baca gafaranga no gusahura nuko gakwega kwa Margarita Barankitse rero ico yari ntambamye imwe babona agira bati turakeneye bijya bintu afise kubironka bikaba ivyacu ico ni kimwe ikigira kabiri cyatumye adashobora kumwihanganira nuko kuri avuga atigera tinya uwutwara uwo munsi uko abatwaye imbere ukuri kwiyo batagukunze kumbura abasende FTD bibwira bati yanka bajya batwara kijya gihe rero twebwe ko tuje twebwe azotureka batangaye basanga nabo nyene bagize ikosa atatinya kurivuga ariho rero nko muri 2015 naho nyene nk'abandi nka twebwe twese agira ati ibi bintu nkuru nziza koze ntibishoboka ntidushobora kwemera ko abarundi bahinduka baja dusubira kwemera ntidushobora kwemera ko igihugu kitujana tubona nuko aba bategetsi bati none harabaye umwasi inzira nta yindi dusigaranye no kumwica ikindi banamuhora gose n'ijwi afise rishika kure cyane barazi ko vugana n'abakomeye benshi ku isi barazi ko ari imiryango myinshi ashobora kugurura mu isi rero abategetsi b'u Burundi bari bagiye kubesha bagasanga aho yageze bamaze kumwumviriza ijwi ryiwe ryashitse urumva umuntu nk'uyo kuri bo no mwasa akomeye nico twese tuzira nuko nosigura urwanko ubona bamufitiye muri kino gihe kandi ejo baramubyina aribo bamwise mama national. Imbere ko tugaruka kwa Magi Barankitse Pacifique Nahazwe yavuze mu kanya ati jewe nashatse kubaka ubuntu turi mu gihugu bavuga yuko cyashize Imana imbere mu gihugu abategetsi bavuga ko basenga ubuntu butakara gute ku buryo bagira umwina w'ivyisi kunyaga abandi bose no kubifuriza nabi hanyuma ibintu bikamera uko. Hari umuntu yahora atera abantu inkuru akababwira ati burya kugira uzumenye umuntu icari vy'ukuri hari ibintu bikeyi wo muha ukaca umumenya umuntu uzomumenya ni wamuha amafaranga abantu badafise amafaranga bose bafise benshi gice kinini nabantu b'umutima mwiza nabantu bavuga ati jewe ico mpamayera no cyafasha abakene jewe ico gira gutya no cyamba gutya yamuhe uzomumenya icari umuntu uzomumenya neza icari ni wamuha inguvu ni wamuha ubutegetsi ni uzomenya uwari ibijya avuga kigowe biratandukanye gose nivyo azovuga
yaronse ingufu zo kugira umuntu wese icyo ashatse. Rero vyo kuvuga Imana reka umuntu avuga ati ndemera Imana ndakunda Imana sije noza kumuhaririza kumbure ku mutima biba biriyo, mugabo kuvuga Imana no kugira mu nzira y'Imana ni ibintu bibiri bidasa. Ibintu bibiri bidasa. Umuntu wa mbere abasoma Bibiliya batubwira yahemukiye Yesu Kristo ni intumwa yiwe bagendana Yuda kandi yitoreye. Byose Yuda yari ukunda Imana, yari yaza ko Jesus atari yapfuye kumutora abona ari utemera Imana. Ivyo bakora, ivyo abasendedefte bakora biratandukanye gose n'ibyo byo kuvuga ngo Imana. Ikintu ariko aravuga kirakomeye cy'ubuntu. Ubuntu hari ikibazo bamwe bahora cyama cyagarutse nka twebwe muri Fokode kidushikiranye nk'iyo bishitse tukavugira umuntu yaduhamye kandi tuzi ko ari umwicanye nawe yishe benshi, abantu bakatubaza bati twebwe twatahura ko mugwanira agateka kazi na muntu, turatahura muri ko navuga abacu barenganijwe, abacu banyurujwe, abacu bishwe, mugabo ntidutahura iyo mugiye kuvugira nk'umuntu yishe abandi nawe mukavuga ngo uburenganzira bwiwe nibwubahirizwe, ngo amategeko nakurikizwe kuri we, kubera iki batomugira kujya nawe yahoze agira abandi. Ubuntu buhagaze ubwa mbere ku kwemera ko uwundi wese ari umuntu nkawe, hanyuma ko ibyo utifuza ko gukorera kutovyifuza ko babimukorera. Bishitse nkakora ikosa ndemera ko imbere y'amategeko nohanwa, mugabo nkahanwa hakurikijwe ya mategeko nyene. Kuko ariko ndabibona kuri jewe niko ndabifata no ku wundi wese muntu yoba yakoze ikosa. Simvuga ngo kubera ko ari uwundi ari uwunyanka ngo wewe niba cyamukorera ibirengeye ibyo nibaza ko jewe bakwiye kunkorera nakoze ikosa. Rero ubuntu yigisha Magi Barankitse nuko kubona umuntu wese nk'umuntu. Ikintu avuga kinkora ku mutima ariko aravuga ninge navuga ko twese turabavukanye kuri inosi. Avuga ati ntivyumvikana ko tuvuga ngo turabakristo mugabo hakera kwicana impande zose ukabona dufise umwe tudasanzwe kuja kumarana, kandi tukibagira ko twahora tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, tukibagira ko twahora twemeza kujya tugiye kwica nawe dusangiye data no kuvuga ari mwene wacu ari muvukanyi wacu. Uyo myanya igeze turagira abo twemera ko arabavukanyi n'abandi badasubira kuba abavukanyi aho kwicwa. We bagira ati bose n'abantu, bose n'abanje, bose n'abavukanyi banje. Ico nico cyateza kugira ubuntu kuko tubusangiye twese. Abategetsi dufise ico nico nyene batakaje vyinshi yamaze kubisigura bariko baravuga nk'abakituvuga ko turi abarundi batwitwa twebwe twitwa abansi b'igihugu gusa, ukayoberwa n'ico gipimo bafise bakoresha mu kuvuga ngo uyu n'uwakunda igihugu nani wacanka bagipimira kugira ngo biyita abakunda igihugu kuturusha, batwita ko twohera iyo twaroye, bakoresha amajambo yose muzi bakoresha uko guta ubuntu. Batwatse kuba abarundi baradukura no mu bitigiri by'abantu byo bumvirije amajambo badukoresha ko. Rero inyigisho ya Margarita Barankitse ku bwanje n'ikigwa gikomeye c'ubuzima. Ni vyiza mbere ko tubivuga kihari no mu gihe atazoba hari nibaza ko majenerasha azoza inyuma bazoza kwiga akarero ka Margarita Barankitse. Ego Margarita Barankitse numvise muciye bugufi cyane, ariko kubabona amashusho akunda gutangwa i Kigali mwubatse no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda mwubatse ibintu bikomeye cyane. Umuntu ariyumvira ati none mbega Magi mukubaka biriya bintu nta gatima ko gusubira i Burundi, azobandaniriza akorera mu Rwanda, bizogenda gute? Mbega muzovyimura, muzobidandaza, bizogenda gute? Mumbabarire Chief, ibintu nubatse nabyubakiye ingena bivuge mu gifaransa pour l'humanité. Na rimwe nibyo kuri jewe n'uno munsi abasendedefdd buhava tuvuge kwejo batubwiye ati baragiye, niwe munsi nyene nzotekera mugabo ntimwibagire ko abantu benshi bariyumvira bakicara ngo nzokora ntaje. Mbega nk'ubu iyo ntabikora bajya abana baba biga mu mashuri yayo, iyo ntagenda imahama ngo ndabigishe nabajya abana twigishije, tuzotahana iki kuko twotaha twaramaze twarasambutse n'ubwo Ijwi rya Magi Barankitse risubiye kugenda, sinzi ko ari kibazo ca connection canke yoba ariko aratwumva. Turamubona ku murongo ariko ijwi giwe nitiko turaryumva.
Pacifique nahazwe ariko ndabona Magi barankitse mugarutse sinzi ko muriko muratwumva Magi barankitse twagize ka connection ya telefone ego reka kumbure tube turagaruka kwa Pacifique nahazwi mu kanya narimbagije ikibazo kumbure kijanye n'agahombo ati sinorindira gukora ari uko ntashe ariko ivyubatswe mu kindi gihugu biba mu kindi gihugu ntibizoja kwa mapine ngo bitahi Burundi agahombo nakahe Pacifique nahazwi kuba ariko barakora ibikorwa nk'ibi vya Maison Shalom bakabikora mu buhungiro kandi igihugu cyari kibikeneye sinovuga agahombo muri Faransa muri iyo sense muri urwo ruhande nkuko mubivuze uko bayubatse ibintu mu kindi gihugu atazotahana we kwagira ati navyubakiye abantu navyubakiye imanite igihe cyose bizokama bifise abo bishobora gufasha muri ico sico no kwita cyane agahombo mugabo ndagwa nkagaruka kuba turi hanze kuba umuntu nka Magi barankitse ari hanze kuba n'ayandi mashyira hamwe ari hanze kuba abagwiza tunga b'abarundi baragiye kuba amafaranga atari make yarakuwe mu Burundi akimugwa n'uruhombo rukomeye ku gihugu buriya iyo bariko baravuga ingene tubuze amafaranga mu gihugu y'agaciro hari ibintu vyinshi n'ubutegetsi bwo nyene butagaruka ko canke ngo bwiyumvire canke abarundi usanga baba batariko bariyumvira dufata akaroro gatoyi Margarita barankitse araronsa agashimwe nk'ijya pri Aurora siniko ari Aurora canke Aurora igihe aronse nk'akajya gashimwe bakavuga bati kano gashimwe gaherekezwa n'amafaranga umuriyoni w'amadolari no kuvuga kuba Margarita barankitse atari mu Burundi bisigura ko ayo mafaranga atinjira mu banki y'u Burundi ayo mafaranga aza kwinjira mu banki y'igihugu ariko arakoreramwe banki afisemo ikonti niho ayo mafaranga aza kuja mu bitunge igihugu mu butunzi bw'ibihugu ivyo byose birimwo ibintu byose abana b'u Burundi bashobora gukwega ayo mafaranga y'agaciro abana b'u Burundi bashobora gukwega mu buryo butandukanye ibiri mu byaza kubaka rya faranga ry'u Burundi naryo rigakomera kuko bariko barakwega amafaranga mva makungu uyu munsi wo harura amashira hamwe yose afise imfashanyo yashobora gukura hanze atakizana izo fashanyo mu banki y'u Burundi ugasanga izo fashanyo zagiye ahandi n'uruhombo ku Burundi ariko ruba bwaratwibarutse ariko ya mafaranga ugasanga ariko komeza ifaranga ry'ahandi cyangwa ubutunzi bw'ahandi kuko ayo mafaranga urayatwara mu kindi gihugu ariko ho ukoresha ifaranga ryawo ya mafaranga ava makungu aja mu banki y'ico gihugu ico gihugu kikatomborera naco iyo gikeneye gukoresha amafaranga mva makungu nibaza ko naho nari umuhinga mu by'ubutunzi nibaza ko ari ikintu gishobora kumvikana ku muntu wari we wese ubwo ni rumwe mu buhombo harubuzi yatanga abo bantu bose bashobora kuronka akazi ubu twizere kumbure ko n'ubundi abarundi bashobora kukaronka baba ari abarundi bari b'impunzi n'abandi ariko abarundi bari mu Burundi bakaronkera akazi mu Burundi bifise iyindi nyungu ikomeye cyane ku butunzi bw'igihugu nyene kuko barahembwa bakaca baja ku isoko bakagura ku masoko y'u Burundi batanga ikori mu Burundi mu gihe baba ari abakozi bo mu Burundi hari rero ayo ma service nayo ivyo bikorwa bikoregwa abo bikorerwa baba ari abana b'u Burundi ikintu urashobora kuvuga uti jewe ndeze impfuvyi murabona iyo ureze impfuvyi hari abandi bantu benshi cyane ico kintu kiza gukorako hariho abazoshora ibifungurwa uzogaburira za mpfuvyi hariho ibintu vyinshi uzogura kugira za mpfuvyi zibeho ugenda kugurira mu isoko y'igihugu uburimwo ibyo bintu byose ugiye urabiharura uravuga uti nibuka ijambo nigeze gukoresha mu kiganiro cyaheruka hamwe mvuga nti amakungu araturaba gatwenga ati igihugu ca mbere gikenye mu isi ariko bene co badashobora kumva ingene ingufu zabo zija hamwe ngo cya gihugu bagiteza imbere ni bene ivyo twese ibyo turiko turakora usanga ari ibintu byoteje imbere Burundi mugabo ko dufise abategetsi badashobora kuvyumva ko byose bikenewe mu Burundi bafise ingufu zo kugwiza amamiliyaridi y'iperereza ryo kutwirukako no kutwica aho bogize bati ayo mafaranga nakore kugira abarundi bose baje hamwe igihugu tucubaka ubutunzi bw'igihugu tubwubake yaho rero twibagiye naho ko iyo abo bantu bari mu gihugu Margarita ari mu gihugu akwega ikizere mu makungu ku Burundi bwo nyene agatuma ba bantu bose ashobora gushikira bashobora kwibaza kwicara igihugu gishoboka agiye kuronga ubwo bushimwe abandi bose bari ngaho baragira bati ico gihugu umuntu yo gitwaramwo umutahe yogira icyaha akoreye mugabo agiye kumva ko umwe bahagashimwa akora ivyo bintu ari umuntu adashobora kuba muri ico gihugu ariko arahamwa na leta yiwe n'ubusire yavuga ati
mbega ico gihugu kimeze gute igihugu gihama umuntu ameze gutya umuntu yoja kukirondera mwiki jeho no gishyiramo gute byanje nimba umwana cyavyaye akora ibintu nk'ibi kimwirukana ngo kimwice jeho nzoja gukora yiki nivyo byose bifatanganye abantu batabona uburundi buhahombera bikomeye cyane bakibaza abatwara ngo ivyo bariko baragira nabo nyine bariko barimba icobo cy'uburundi. Margarita barankitse nari nabajije akabazo imbere yuko connection igorana sinzi yuko mwa mukikibuka cyangwa ndakabibutse ku gahombo kibuka utuge kwita bambwiye ati ntimwashize ko amapineri kandi bijya uriko urubaka mbega uzobigumiza mu Rwanda. Icyo nagomba no kubwira abanyumviriza n'abari mu Rwanda twahunganye ubwa mbere ho kubona bijya bintu biri mu Rwanda biha agateka abarundi ubwa mbere baravuga ati nitwakiriye abantu b'imburakimazi twakiriye abantu biyumvira ineza ya bose. Hanyuma ikindi dutegereza kumenya murazi ko u Rwanda n'u Burundi by'ukuri no kuva na kera tumeze nk'amahasa tukoze ikintu ciza mu Rwanda ejo mu gihe turiko turubaka totaha muhira tuzoba dufise aho turungika abana bacu kugira ayo mashure meza afise programme international IB hako abana bangara bagenda kure mu za Buraya canke mu za Amerika. Ikindi naco nuko dufise passport imwe ni ya East African Community. Umurundi ari mu Rwanda arafise uburenganzira bwo kudandaza bwo guteza imbere ibijya bihugu yaba tutaronsa abantu batakunda bene wabo. Umuntu yagereranije ejo bundi nari nagiye kuraba umuntu wo muri Union Européenne ishyirahamwe rya Burayi arambwira ati jewe ngereranije abategetsi b'i Burundi nabagereranya nk'uwo fata umwana w'imyaka 10 akaca amuhangwa dandaze patisserie. Urumva umwana w'imyaka 10 azoca atangura gutumira abo bangana batangura kubijya babisakana iyo mikate yose ibyo bisuguti n'ibiki nabo nibariko bariyumvira igihugu. U Rwanda rwaraduhaye akarorero kwingene amakungu yose aza ashaka kuja kuraba ubwo Rwanda ngene baronse abayobozi baruteza imbere. Twebwe rero twubatse ibintu mu Rwanda tukaba turababanye nibakuraho zijya mpome bashizeho tuzoshobora gusumira hafi tuzoshobora kwigira hafi imyuga iri Mahama. Mbe murazi ko imahama ujabutse Akagera ushika Iruzo mu minota 30 muri province ya Muyinga nako ubu ni Buhumuza. Urazi ko ibiriko birakorwa bitegura kazoza ki Burundi bagira abana bariko hariga imyuga yize kaminuza akaba umugoronome ingenieur agronome niyataha azoteza imbere azomenya uburimyi ateza imbere igihugu ciwe Burundi. Ujya yize ivy'ukubaka yafashijwe na Maison Shalom azotaha yubake igihugu. Ujya yize ubuvuzi azogenda afashe kuvura abarundi. Ujya yize ubwigisha tuzoronka abigisha beza. Ahubwo nciye mboneraho guhamagara abarundi ngo mudufashe bajya abana dufite bige batera imbere kuko nibo kazoza ku Burundi. Nayo nitwicara tukanihira tukajya tuzotaha twaragwaye badushikiza kwa Rogenti. Ubu rero nituje hamwe ahubwo ufise uburyo bwose ugire anze afashe agende za Tanzania induka agende Imbarara agende na Kivara agende Rusenda agende ahantu hose ati reka twubake ingenejo Uburundi buzoza. Rero ivyo niko ndakora mu Rwanda byerekana ishusho twiyumvira kazoza k'igihugu cyacu kuko niyo ndayita pepiniere naho tufise ingemwe tuzobatura tugatwara gutera mu Burundi. Nimugire ubwoba ngo ibyo bintu noneho tuzobisangira kuko
turi amahasa u Rwanda n'u Burundi twamye turi amahasa. Ego Margaret barankitse mugise jambo nyane uno umuntu arabizi mwari mwarakoze mu Burundi abana mwashoboye gufasha bakiga bakagira mu bigero mbere bakanakora no musi muriko murabikora mu Rwanda ku rugero rushimishije mwabivuze gatoye ariko hari abarundi benshi bashobora gushikira bafise uburyo kandi bashobora no kubikora uno musi mwebwe mufatiye ukarorero kiwanyu abarundi mwo bashira umugani w'uhemwo barya akara kaye kugira ngo ugwaruka uno musi gwantaho nikora canke badashoboye kwiga ngo bagere kure canke bakabura ikibafasha kugira ngo bashobore kugira ico birengeje mu buzima bagira umwuga canke bashobore kubananya amashuri uno musi abarundi bashoboye no gushikira abafasha mwebwe mwo batera kamo akaye nama urakoze yani nama mvuga nti nta usomera abandi bavuze induru burya ni utagitiye uronegwa uruzitiro rwiza rwo kugira ngo abana bacu ntituzorinde kwama tubaherekeza tubaha ababacungera aho biga tukwiyumvira kugira ngo amahoro asesekare mu Burundi nuko uwo mwana naho nikora nawe yobona ko umubabaye noneho jewe ubimbajije ku munsi w'Imana ni Imana yaraduhaye akarorero keza mu kwigira umuntu natwe atuhe ubumana nitwiyumvire rero abo barundi bose ndababwira hariho igihe yari nibaza ko ari Ronald yambajije ico kibazo nyene ati wogiri k'abarundi nimwiyumvire abarundi kumure bari nahanze bafise uburyo iyumvire umurundi wese uvuga ati jewe ku kwezi nzotanga $1 ndayishira iruhande yo gushobora gufasha umwana ari imbarara canke na kivana mudukoranije abarundi bari mu Bubirigi sindabazi gitigiri mugabo ndazi neza ko barenga 500 ibaze rero dufise ayo mafaranga arashobora gufasha abarundi bari muri Canada abarundi bari mu Budage abarundi bari muri Etazi bakavuga ati reka narigeze kugira karakaroro keza igihe abanyarwanda babaciriye ibihano bakaca bagira $1 gutanga $1 rimwe ku munyarwanda wese ari hanze ku gaciro kabo niko